ubundi nyene ni inkino za kimwe ca munani gishira ca nyuma nazibonyemo ibitangaza. Twabonye gusezerwa kwa Portugal yiwe ya nyuma Cristiano Ronaldo ahejeje gukina nk'umukinyi atayikombe cisa twaye mu gihe wobo tuvuga ngo baba bahanganye ndavuga ko Lionel Messi we waragifise kandi n'ubu biracaboneka ko akifise mu mahirwe guko aracari muri kimwe ca kandi gishira ca nyuma. Bivuze iki kuri CR7 ko barangije kariyeri atagikombe cisa twaye nk'umukinyi. Aba France kingene yashoboye kuba isezerera Senegal. Byavuye itsinda Senegal muri zya nkino z'amatsinda. Byavuye kuri ingene sezere Paraguay, byavuye kuri yasinze itsindo kimwe kubusa. Byerekana ko mahokora dushoze bwayo ishobora nayo kuza bakanganya baje muri za tirobi ukabona ubufaransa barasezera turibuka ingene Maroc yasezereye ibihugu bitandukanye. Ubundi inkino zigerereye amahirwe urabona ko igikombe ari igikombe bivanye n'inkino twabonye mu majambo make igikombe urabona ko kiri hagati ya equipe canke finale akina ama equipe yahe amani ishobora gutwara igikombe turavye no musenkino zigeze muri kimwe ca kane gishira icanyuma turavye n'ukuntu imigwi yagiye yitwara kuva muri kimwe ca 13 gishira mu kugeza aho bageze no musi muri kimwe ca kane gishira icanyuma. Yes katabaramutse cyane bakoze kunyamakuru life media bizeraho muhereye ko mumeze neza cyane natwe tumeze neza turashima Imana nkuko mubibona ndikumura mugenzanje kandi tugase muri live sport nizera ko umeze neza cyane karibu uramutse nawe kwadukurikira meze neza cyane ndabaramukije bakunze kunyamakuru LAF media nuvuga life is a fight ubuzima ngo nzipambana kugwana mpaka jewe nitwa Wilfred Rambon nanje nitwa Jason niyo nkuru so tugarutse ko tuganire n'ubundi bikombe cy'isi kirabandanya uheruka twaraganiriye muri kimwe ca 16 gishira ca nyuma turaganira muri kimwe ca 8 gishira ca nyuma ingene inkino zari zagenze ingene imigwi muri Afrika yari yitwaye ingene abakinyi bakomakomeye twiteze ingene bari bitwaye n'ubundi kandi turagarutse kuganira muri kimwe ca 4 gishira ca nyuma ubwoho fight ni kugwana kabisa agezeho umwana rira nyina ntiyumve so reka rero uri fiti tudatevye tuduge ku cyama cyose tuganire inkino za kimwe ca 8 gishira ca nyuma twabonye imigwi ikomeye isezererwa nka za Brésil tubona za kandi gusezererwa tubona nka za Portugal gusezererwa tutaraganira kuri affiche ya kimwe ca kane gishira ca nyuma muri make inkino za kimwe ca 8 gishira ca nyuma wazibonye gute mu majambo make kugira ngo ushobore kuba tuganira kuri kimwe ca kane gishira ca nyuma naco abantu benshi banashima baba barindiranye igishika. Ubundi nyene ni inkino za kimwe ca munani gishira ca nyuma nazibonyemo ibitangaza ibitangaza bimwe kubera iki nk'urukino navuga ko rutantangaje cyane n'urukino rwahuje Portugal n'igihugu ca Spain byarone igihugu cyose cyagifite ubushobozi bwo kubandanya kandi bana kukuntu babandanije nivyerekanye yuko hari umwe yagize navuga yagize amahirwe yo gutora igisindo ku munota wa nyuma Spain yagitsinze mu minota y'imyongerano Michael Molino ugiye kuraba kandi na Portugal hari yakoze kwisoka ry'umukinyi yitwa Nuno Mendes ku munota 56 w'urukino ubona ko ibintu byahindutse ariko ubona yuko nubwo iyo baza gukuma bakina bakwiye n'ubundi twaguma twibaza nindaza kuba asezera hano baza kuja muri tirobi ariko kandi kiri kintu cyatangaje nuko twabone ko mihigano byose muri ibyo muce wose w'igice cya 8 gishiri ca nyuma ukino rumwe niko gwashoye kuja muri prolongation urukino rumwe rwo muri prolongation gwahuza Switzerland na Colombia ku rundi ruhande urabona ko ni zimwe mu nkino zateye polemique nk'impari avuze nk'urukino rwa Argentine na Egypt n'ubu ntibirahera cavugisha benshi abakoca bagiye barashwana Jose muri nyagiye abyisukamwo ni ibintu byinshi no byabaye rero ni abapoliti bagiye bavuga ko nk'igitsindo ca kabiri cy'igihugu ca Egypt ikosa bakoreye Alessandro Martinez bagatsinda igitsindo ca kabiri bavuga ngo yo rikiza kuba igitsindo ca Argentine ntabwo cari kwanko ariko so anyway twabonye gusezerwa kwa Portugal yiwe ya nyuma Cristiano Ronaldo ravuze iki uri fiti gusezerwa ahejeje gukina nk'umukinyi atayikombe cisa twaye mu gihe wobo tuvuga ngo baba bahanganye ndavuga ko Lionel Messi we waragifise kandi n'ubu biracaboneka ko akifise mu mahirwe guko aracari muri kimwe ca kane gishira ca nyuma. Bivuze iki kuri CR7 ko barangije kariyeri atagikombe cisa twaye nk'umukinyi iyo aza gutwara igikombe cisi nk'umukinyi byari kuba akarusho byari gutuma n'amateka yiwe aba yakomeye gusumba uko ari ariko n'ubundi batatwaye igikombe cisi ntibikura yuko ari umwe mu bakinyi isi izokwama yibuka nibikura yuko twaronse era y'uwitwa Cristiano Ronaldo n'uwitwa Lionel Messi ndibuka Marcelo bamubaza kubijanye n'amahitamo ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo yavuze ati abo bantu tukiye no kubagereranya ahubwo tukiye kwishimira kuba twarabagize mu mupira wese afise vyashitse ku yes ugiye kuraba kuri Cristiano Ronaldo kuba datwaye igikombe c'isi je kubganje nk'umuntu azi kugira umwihwezo birumvikana cyane uti kubera iki Portugal cyari igihugu cyari kizwe nyene mu mupira w'amaguru nk'igihugu gikina nk'ibindi nkuko twavuga iza Canada zikina mugabo atabikombe tuziziko Cristiano Ronaldo amaze kuza vuba mu mwaka wa 2002
twarabonye Portugal ishobora gutwara Ligue des Nations, twabonye ishobora gutwara Euro. Ivyo ntivyari bwahabe. Yeah, ivyo ntivyari bigoye kubona kuri era zaba Ruifigo n'abandi bakinyi kandi babivyamamare. No munsi ugiye kuraba Cristiano Ronaldo equipe afise ni equipe iri jeune yari kumufasha gutwara ivyo bikombe. Ariko ikibazo ntibumvikana. Ugiye kuraba Lionel Messi ikintu cyo cyamufasha gutwara ibikombe harimo kuba equipe imwubaha. Abakinyi baramwubaha batsinye ku mugozi umwe. Ico nico kibuze muri Portugal. Kubona abakinyi nka Nuno nka umukinyi wa Paris Saint-Germain Neves shobora kuja ku rubuga kandi kati Cristiano n'umukinyi nk'abandi shobora kubona Bruno Fernandes ariko nk'umukinyi nk'abandi abo bakinyi biragoye ko baronka ico bafatira kugira ngo bavuge ko Cristiano n'umukinyi nk'abandi namwe mbona ivyo navyo gato naguciriyemo kugira ngo abakinyi bashobore guhuza birava kuri kumumenyereza hanene ya cyane kuko nabonye abantu benshi nyuma y'isezererwa rya Portugal bavuga ntabwo Cristiano gukina umwanya nk'uwo yakinye Egreve n'umukinyi w'umurejande mugabo ati arafise ahantu agomba kugarukiriza kuko nta yiruka itabunda ati byaba vyiza amenye ngena agera akamenya ngena ashaka kugira iyo vestiaire gusezererwa tutitaye ko abakinyi bashobora kuba batameze neza eske ninde wo guhuza vestiaire umumenyereza nawe Rudigasi hari ico uno munsi wovuga ngo uramushinze nibaza yuko bavuze umumenyereza Jesse ko ndabitahura rimwe na rimwe ashobora kugiramo uruhara ariko mumenye icambere ni equipe nationale muri equipe nationale budi mumenyereza ahura n'abakinyi mu mwanya muto cyane cyagiye bafise urukino ibijya birashobora kuva kwanza ku gihugu mbega igihugu baselektiona gute bahuza abakinyi gute abakinyi babaha agaciro kangana gute kuko nigituma ndakubwira gutyo buda nimba hari umukinyi yaje kubera ko igihugu afise umuntu bahuza muri staff iceje cyagora abakinyi b'igihugu abavuga ati je ivyo nogikigira byose nta manazo nkura mu giserukira igihugu mugabo hari abakinyi baza gukina bafise intumbero yo kuvuga uti tubwe dufise intumbero yo gushika hari iyo bakinyi bafise intumbero barabishikako iyo kuraba ku mbuga z'abakinyi ba Portugal ucubona yuko hariho badafise intumbero yo bose imwe uko bafise intumbero imwe bavuga ati tuje gutwara igikombe ntibavuga tuje ntibavugana amajambo gutana hagati yabo sindi kurabibona muri Argentine ntizobona umukinyi agiye ku rubuga avuga ati ngo Messi kuriya Argentine ntuzobona umukinyi Argentine ariko aravuga mu buryo butari bwiza umukinyi w'iwabo nimi buri ufumva baravuga umukinyi bakorera ku buzima ubwo rero nibaza ko nabwo no munsi abantu benshi bavuga ngo Portugal ishobora kuba yasezerewe kubera ko Cristiano Ronaldo nibaza ko turinziye cyane ko nabo bashobora gutwara igikombe batahari nibagitwara turetse ko mumenyereza Roberto Martinez nabone numvise ko ashobora kuba yosezerera equipe ya Portugal ngo tuzamenya ngo ingorane zava kuri Cristiano Ronaldo so uri free Brazil yasezerewe na Norvege tuvuga iki kuri Brazil barugiye igikombe kera kandi tubona ko Neymar nawe yiwe yarangiye tuvuga iki kuri Brazil gusezererwa na Norvege witwaye Erling Brotand ku bitsindo bibiri witwaye Erling Brotand Brazil yashobora kuba iziti ikintu cy'ubustar kubera iki Vinicius Junior nivyo yaka akora akazi Neymar bari hajya abakinyi baramana komeye yego ariko uraza abakinyi ba Brazil ifise benshi bakina individuel nababwiye nayo ntacifasha nico Portugal yazize ba Bruno Fernandes ko badahuza Cristiano burya umumediateur adamaze ko badahuza no mu ava centre wiwe nuvuga mu mwataka aza gutsinda ibitsindo ntabwo shika turibuka nimba urukino rwabaye nyuma ya Congo batsinda ibitsindo 5 kubusa kubera ko basinye ku mugozi umwe barabona ko bamaramaye ku rukino rwa mbere bavuga ati tutazutsinze turasezererwa no kuvuga bari bafite objectif yo gutsinda bya bintu byo kuba gucana namwe ntivyabaye yukiwa niyo bacimwe batsinda Brazil nayo kantu cyo kwara ifashe kuba kuvuga ati turabakinyi turi igihugu kiza mu mupira w'amaguru tugiye guhura na Norvege nta bakinyi batari fise ariko Norvege nayo iravuga ati turafise abakinyi bake bafise ubwo budahanga guca bafise experience komeye mu mupira w'amaguru ndavuga nka Martin Odegaard ndavuga nka Erling Haaland n'abandi barafise umukinyi wa Atletico Madrid twabonye muri Atletico Madrid Soroth nakinyi tuzi yuko bashobora kudebloka situation yose igihe byanse twabonye Soroth muri Atletico Madrid ashobora kuza imeta nyuma equipe byanse akaza agatanga intsinzi Erling Brotand wenye nuko nyene umukinnyi adacika intege aronka imipira ibiri agashobora kunga ibitsindo bibiri nyene ni navyo yakoze Brazil yaronse igitsindo kare mbwa Brotand ndagigomba asinyamo n'ikintu nico kintu nakwereka yuko niyo mufise umukinyi umwe mwiza mugaca musenyera ku mugozi umwe ntakishobora kubuza
mubandana rero Brésil ishobora kuba yakozweko no kumva aba star kandi tukabona ari igihugu gitoyi ko nta experience bafite cyane mu system nko muri equipe nationale Rafinha twabonye ko yagize imvune hakiri kare Vinicius Junior n'umukinyi mugabo ntabwo yoheka Brésil ntabwo ari umukinyi wo guheka Brésil nkuko twabonye kizageze heko nabo ba Ronaldo ndetse na Ronaldinho so nuko rero kimwe ca mwana gishira mu nkino zagenze ku Bufaransa bwatsinze kimwe kose guca Paraguay mu gihe Norvège ko twavuga yatsinze Brésil 2-1 Ubwongereza bwatsinze Mexique 3-2 mu gihe Espagne yatsinze Portugal 1-0 Belgique yitwa Kevin De Bruyne yatsinze equipe ya United States cyangwa se USA ibitsindo 4-1 mu gihe Argentina yatsinze 3-2 igihugu ca Egypt mu gihe Swaziland na Colombia bavanye n'ubusa ku bundi baza kwikora mu matiro bi cyangwa ivyo bese bakunze kuvuga ama penalty bayita Suisse niho cyahitaho Suisse cyangwa Swaziland ba Swaziland cisezera Colombia amatiro bi 4-3 mu gihe rero muri kimwe ca kane gicisha imana tugomba tunaganire cyane igihugu ca France bari kumwe n'igihugu ca Maroc mu gihe Spain bari kumwe na Belgique Norvège bari kumwe na England mu gihe Argentina bari kumwe na Swaziland cyangwa igihugu ca Suisse so rero ku rukino za kubona kinwa kuno mugoroba ni saha 4 z'ijoro aho Ubufaransa buza kwakira igihugu ca Maroc buza kuba buri kumwe n'igihugu ca Maroc so ni affiche nziza cyane mwose yarategereje Maroc kuko nabonye banagenda banigara mu ntabwo ari Afrika ntabwo baserukiye Afrika ngo baserukiye Maroc niyo je gutuma twavuga ngo gikomeye mu bihugu byo ku mugani wa Afrika bagiye kuba bambikana n'igihugu cy'Ubufaransa benshi banashima banavuga ngo ni igihugu gishobora gutwara kino gikombe baravye abakinyi bafise basa bitwa Michael Olise basa Ousmane Dembele Kylian Mbappe nawe mu bakinyi basitse no munsi Fridi ni navuga ngo ni nayo match ya kimwe ca kane gice ikomeye abantu benshi bategereje France Maroc Mbappe Hakimi twitege ikikuno mugoroba imbere ko duca hariya reka tubanze tubibutse gato dusipiza canke ibintu byaba byarabaye muri gice cya munani gice nyuma ibihugu bitatu byo ku mugabane wa Amerika byarasezerewe ndavuga igihugu ca Etats-Unis igihugu ca Canada n'igihugu ca Colombia nuvuga twatanga tubona ibihugu byo muri ku mugabane wa Buraya bisezererwa babibangamirwa cyane mu ntango n'ibihugu byo ku mugabane wa Amerika ubu naho byahindukiye twabonye ibihugu byo mu mugabane wa Buraya bibangamiye mu mugabane wa Amerika ikindi kintu novuga nuko twovuga yuko isezererwa rya Cristiano Ronaldo n'isezererwa rya Etats-Unis byaragize ico bikoze ku bijanye n'amatike na cyane ku rukino rugiye guhuza na Belgique ndetse n'igihugu ca n'iki gihugu bagiye guhura Belgique bari kumwe n'igihugu ca Spain Spain nibyo kubera ko hari abantu benshi baragiye bakisikana Cristiano Ronaldo cyane n'isezera giwe mu gikombe cy'isi ca nyuma benshi bari bavuga ati bari harimera kuri amahera menshi kubera ico Etats-Unis nibo bari bakiriye higana n'ubwo abantu bari muhira guhiga amahera menshi byari bisanzwe byarakorotse ku bice bingana n'ibice 60% tugarutse rero ku rukino rwa France na Maroc ata surprise bayemo tushobora kubona France bandanije ariko kandi France nayo ntiyo sabwose kubera ko Maroc ishobora kuyisezera uti kubera iki Maroc ni igihugu cyo ku mugabane wa Afrika nubwo umugabane wa Afrika benshi twabonye yuko ubangamirwa n'igihugu twavuga yuko mu bihugu biko birekana kuri no munsi kwisi ari vy'igitinyiro irimo no munsi kuri classement FIFA bagiye muri mondial bayipaza chindi ariko ubu bashobora kuba bageze mu cyanya cya gatandatu bivanye naho bariko n'ukuntu bariko baritwara basezereye igihugu ca basezereye igihugu ca Canada basezereye Mexique basezereye Canada nibo bari kumwe na Canada bayitsinze 3-0 bari 3-0 nuko bari basezerera muri kimwe cyo dushanye mu gihugu ca Hollande ca Hollande no munsi Bufaransa nabwo ubona shima ugiye kuraba kuri classement FIFA byose kuba ari ibihugu biri mu bihugu indwi bya mbere byerekana ko bose bafise ubushobozi ugiye kuraba France kingene yashoboye kuba isezerera Senegal byavuye itsinda Senegal muri zya nkino z'amatsinda byavuye kuri ingene sezere Paraguay byavuye kuri yasinze itsindo kimwe kubusa byerekana ko Maroc kurabye ubushobozi bwayo ishobora nayo kuza bakanganya bajya muri za tirobi ukabona Ubufaransa barasezera turibuka ingene Maroc yasezereye ibihugu bitandukanye muri sezo iheze tubibuke kandi ko Maroc yasezerewe n'Ubufaransa nanyi yafise icyumviro cyo kuvuga ati ubu turakeneye kwihora kuko yasezerewe muri demi-finale ukuyemo n'Ubufaransa muri mondial iheze no musi rero na France niyo sya bwose ino musi nivyo France afise abakinyi benshi bakomeye nka Michael Olise barafise Kylian Mbappe barafise Ousmane Dembele niyo ni attaque cyane ubwoba mbwa tujye kuraba mediane y'uno mukinyi yitwa Boadi ni mediane atweretse yuko uno mwana warire ko ari umukinyi mwiza ashobora guhagarika movement zose ishobora kuja muri ya France gashobora guhagarika imipira ishobora gutumbera abasatirizi twabonye ko Shafa Hakimi no mukinyi mwiza ku ruhande rw'inyuma Masraoui nawe ku ruhande rwa nimero 3 umukinyi hagaze neza n'ubundi ni match twiteze kwiza kuba wanashima je nayo match nizeye ko ishobora kuba
iryoshe kurusha izindi muri no sezererwa kuko ugiye kuraba kimwe cya kane gishira cya muri kimwe cya kane gishira cya nyuma nivyo Espagne na Belgique nirwo rundi rukino tuvuga ko nagwe bahambaye nubwo na Norvege na Angleterre tutocishamo igisho kubera ko umuntu hasi yasitse ngaha yasitse ngaha yakoze akazi ariko ugiye kuraba France je kuganye ndabona yuko nifise amahirwe menshi yo kubandanya ariko mvuze nti ngo mvuge amahirwe kuko ngaha ntazo kunganya tuca tubikuramo kuko nubwo baranganya bakaja muri prolongation iheze bakaja mu matiropi naye siyo amahirwe menshi cyane ku buryo no bwango narenze urugero nimi uri no nka 55% mugihe Maroc no nka 45% niba abana Maroc isezere France nazo kibazo ni surprise. So ati rero ni tubona Maroc isezereye France ntabwo ari surprise iri mu Maroc nari igihugu gikomeye. Urundi rukino ku munsi w'ejo isaha zitatu ni Spain bari kumwe na Belgique. Spain yasezereye igihugu ca Portugal mu gihe Belgique yasezereye igihugu ca USA ibisindo 4-1 mu gihe Spain yasezereye igihugu ca Portugal igisindo 1-0. Twitega iki Spain no vango ne equipe no vango iri jene nta bakinyi tuvango bari mwe bafise experience nini ya cyane mu bintu by'ikombe cy'isi mu bintu byo gutwara ibikombe ariko Belgique ifise ba Romelu Lukaku ifise abasore ba Yuri Tielemans ifise Kevin De Bruyne igikombe ciwe ca nyuma twitega iki gusezerera USA 4-1 nta butumwa byatanze kumenyereza Luis de la Fuente kundavuga ko hane ko babiriki babiriki nabonye ko babonye amakosa bakoze mu nkino z'amatsinda baza kuyakosora barabonye amakosa bakoze imbere ya Senegal baza kuyakosora nibonye ko ari igihugu cy'ububirigi kidacika intege kubera iki igihugu gihakina na Senegal nabonye amajambo yavuzwe n'umumenyereza nyuma y'urukino yaravuze ati ibihugu turabizi yuko bishobora kutagarako iminota yanyuma ikabinanira Senegal yatsinze ibitsindo 2 baja ku munota wa 80 ari 2 kusa za Senegal Belgique yabigombora wanashima nta prolongation bagiyemo tsinda 3 iyo minota ya nyuma rero bavuga iki uruhande rwa Belgique ni abantu bose ariko barabona ko Espagne ari ishobora kuzigasezera Belgique mugabo je ku bwanje ndabona ko n'ubundi Espagne ari iri hejuru ku mahirwe ariko naho nyine abantu baze gutangara babonye ko Belgique isezereye Espagne niyo ba surprise uti kubera iki Belgique nivyo irafise abakinyi bashaje nta bakinyi sinova ko poste zose ngo zikomeye ariko irafise abakinyi bafise experience bashobora guronka kuzitatu bakakonka imitsindo 2 barafise Romelu Lukaku ashobora kuza agahindura ibintu mu rukino barafise Kevin De Bruyne ashobora kuza bafise Jemi Doku n'umukinyi tuzi yuko ku ruhande ashobora kuza akajugumiza equipe abantu bikagenda neza barafise Semenyo n'umunyagana yarasezerewe sinibuka umukinyi cyo ku rundi ruhande Doku afise Leandro Trossard Leandro Trossard wa Arsenal rero abakinyi bashobora kugusha mu byahumye umwanya wose uti kubera iki ikintu yemvuga ari kuri Espagne kwishobora kwandana Espagne irafise nuvuga tushe imambere ikomeye umunyezamu wabo Xavi Simon hamwe Xavi Simon yashobora kumetriza canke defense ya Espagne ishobora kumetriza Belgique n'ibiri ntibaronke mu itsinda na 2 birashoboka ko Espagne ni equipe ishobora kupima umupira ikakuzibira mu izamu ariko akora nk'icyo gisindo kimwe ikabandana novuga nti Espagne hamwe yo metriza kuri mu mupira Belgique hanyuma munyezamu wabona fata imipira nko tumwe bamaze imisi hagarika bataka barashobora kubandana Belgique nabo nibagira icize bagashiramo inguvu nk'izo twabanye bakinije kuri Senegal nabo nyene kubandanya birashoboka mu gihe bo kwiga uburyo bwo gutsinda no munyezamu Xavi Simon twabonye nawe agoye. Yes nuko rero nukurindira tukaraba yaba Belgique yaba Espagne tugereje kuraba bose bafite amahirwe kuba bobandanya muri kimwe ca kabiri gishira icanyuma Norvege n'Ubwongereza twifata tubigira ko na Argentina na Swaziland Norvege ifise novango generation iri jeune baheruka mu ikombe cy'isi ya 30 mu gihe Ubwongereza nabo kandi kino ikombe bakinyotewe bari kumwe n'umweza wabo Tomato Fresh yaba equipe rero yose irafise umukinyi keeper cyangwa umukinyi tovango ngendegwako Ubwongereza bafise witwa Harry Kane mu gihe igihugu ca Norvege bafise witwa Erling Braut Haaland bafise Odegaard bafise Jude Bellingham mu Bwongereza ni match novuga nayo isamaje cyane muri kimwe ca kane gishiri cyanyuma twitega iki hagati y'Ubwongereza twitega iki hagati ya Ubwongereza ndetse n'igihugu ca Norvege. Ico navuga ca mbere cyo nuko kubundi Ubwongereza busezererwa ko na Argentina isezererwa mu kino kibanza navuga izaza kwa surprise nivyo twarabonye Argentina imbere ya Egypt bitagendane bitoroha imbere ya Kavere nivyoroshe kuko nabonye bagiye muri kwifasha prolongation navuga reka duhere kuri Norvege na Angleterre Angleterre bafise Harry Kane umukinyi mwiza ashobora gutsinda umwanya wose n'ukuntu uko afata umupira kose ashobora gutsinda barafise Jude Bellingham mu kibuga hagati barafise abakinyi barafise Declan Rice
nuvuga ni equipe vraiment ikomeye barafise Bukayo ku ruhande barafise noni Madrid Bwongereza bufise ku mpande 11 na nimero 7 bafise abakinyi batangura n'ababasubirira kandi bose bari kuri niveau imwe bashobora kuza bagahindura urukino gutsinda rero kwa Norvege ishobora hamwe ivyo yo bari surprise mugabo byo ari ni samara rya Bwongereza kukumetriza witwa Erling Haaland na mediane yitwa Martin Odegaard. Natko Odegaard na Declan Rice bamenyeranye. Jude Bellingham ni umukinnyi ashobora gusekana, ashobora kugorana mu bwo buryo. Twanabonye n'uburyo akina muri ekipe yo Bwongereza bitandukanye n'uburyo akina mu ekipe ya Real Madrid cyane. Bivanye n'imikino nako n'amaje yatandukanye ko Real Madrid ni transition bajya Bwongereza bakina je ishaka n'atakita kamugabo kandi igwa kugongana. Rero navuga ni ku Bwongereza bakametriza Erling Haaland n'abakina imipira y'imitwe bakametriza ama ere yabo ntatira amasantre barashobora gusezerera igihugu ca Norvege byoroshe novuga ko ari urukino hamwe Bwongereza bwose zererwa ni surprise ku ruhande rwa Argentine nayo bafise Suisse ni igihugu nabonye naco nije cyafise abakinyi nka Embolo bashobora kwifasha muri attaque n'abandi bakinyi batandukanye ariko nabonye point fort yabo ihagaze ku munyegoli Gego Kobel mu kibuga hagati akora ama saves hagize muri Tirobi twabonye akora muri Tirobi igihugu ca Colombia ko Colombia n'abantu bakari bazi kishobora gusezerwa no Suisse Argentine hamwe byoshikaza igasezerwa naje nyene iyo bari surprise ariko kandi nayo bikozwe ko n'uburu no kwita nk'uruhe ubona ko abakinyi ino equipe ya Egypt bakiwe kuri Egypt bakuye no kuri Cape Verde ko inguvu nyinshi waje kuraba no mu matsinda bakoze inguvu nyinshi hamwe rero Argentine ishobora kumetriza yabo bakubakira kuri Lionel Messi gusezera Suisse bishobora kukoroha bakabikora batuye baraja no muri prolongation ariko uko biri kose ravye tugura barijize inkino zose dushobora kubona n'ubundi inkino isezererwa atabitsindo byinshi bibonetse n'imiburi bibiri kuri kimwe kubusa dushobora no kubona n'urukino na kimwe rugiye muri prolongation ariko siniteze prolongation nyinshi mugabo n'imipfasho kana n'urukino rumwe twagihenda yes arakoze rero mugenzi wanje uri free ku busesanguzi baduhaye kuri zino nkino za kimwe cya kane gishira ca nyuma Ubufaransa barakina no musi nkino za 9 kwezi kwindwi igihe cy'isaha 4 z'ijoro mu gihe ku munsi w'igino za 10 Spain bari kumwe na Belgique isaha 3 z'ijoro mu gihe Norvege bazokina inkino za 11 n'Ubwongereza isaha 5 z'ijoro mu gihe Argentine bazokina inkino za 12 birumvikana ni ku munsi w'Imana isaha 9 z'ubucagucagu no kuvuga ku munsi w'Imana inkino za 12 Argentine bari kumwe n'igihugu ca Swaziland so nuko rero inkino zimeze frit duse n'abasozera n'ubundi inkino zigerereye amahirwe urabona ko igikombe ari igikombe bivanye n'inkino twabonye mu majambo make igikombe urabona ko kiri hagati ya equipe canke final akina ama equipe yahe amanisha gutakana igikombe turavye no musenkino zigeze muri kimwe cya kane gishira icyanyuma turavye nuko imigwi yagiye yitwara kuva muri kimwe cya 13 gishira icyanyuma kugeza aho bageze no musi muri kimwe cya kane gishira icyanyuma ndavye kwanza aho bigerereye bon sinashoye kuraba inzira ariko baracamo Argentine na Suisse bashobora guca bahura na Norvege ngana Angleterre kana kubwira inzira bari kumwe mu gihe Argentine irenganye ikihura n'Ubwongereza hagati uzorengana Ubwongereza na Norvege mu gihe Spain izorengana ikihura n'uzorengana hagati ya Maroc na France ahantu rero tashaka kubona finale y'Ubwongereza n'Ubufaransa cyangwa Ubwongereza na Espagne ubwo rero Argentine ntabwo yishiramo Argentine kubera igituma ntayishira birashoboka kubera ko nivyo nubwo mvuze ivyo bishoboka hariho n'ibindi bishoboka niko tubona na Maroc ifite muri finale navyo byashoboka gusa ndabikoze bivanye n'umwihwezo nivyo mbona uti kubera iki Espagne abantu bagiye barabona yuko ari equipe ikorera mu bumwe ni equipe ikorera hamwe France ni equipe ikorera hamwe na Maroc na Argentine barashima ni equipe ikorera hamwe na Maroc nuko ariko igituma mvuze Espagne harakantu bamaze iminsi bavuga yuko Espagne yarashize hari ikinyama kushikiza kuba yipredictinga ingene ibihugu byagiye baratwara ku monde kandi ko byagenze kuva 2010 gushika zino gihe sinayishikiye mugabo Espagne maze kwerekana yuko inguvu zabo ziri muri collectivité yabo n'umukino babo n'umunyegoli mwiza igituma kundi hano mvuze Angleterre nabo ni ibihugu twamatsubona cyama gicika intege muri finale mu mahigano atandukanye mugabo naco ni gisamaye hashobora kutashikayo ariko igiye kuraba nk'igihugu cy'Ubufaransa hamwe cyo ringana Maroc
ndabona yuko no kuja guhangana na Espagne kayisezerera birashoboka. Niyo mpamvu byatamwe Espagne na Espagne na France nizo bihugu mbona bifise amahirwe menshi yo gushika muri demi finale. Ariko kandi kuko Maroc ifise akazi nubwo yashika muri demi finale yobasezerera Ufaransa kandi yakoresheje inguvu nyinshi. Inguvu nyinshi. Ihura n'igihugu ca Espagne. Nubwo tubari Espagne ihuye na Belgique yakoze akazi nayo gukora muri Espagne. Muga ihuye na Belgique byo bigendeka gusumba guhura na Espagne kuko Belgique nayo zakwisaba inguvu nyinshi kugira isezerere n'uca Espagne. Gituma rero mvuga ko France na Espagne bishobora kwisanga biko bahura n'Ubwongereza nuko Ubwongereza bufise amahitamo menshi ya squad yabo. Nubwo tuvuga ngo bo barushe barafise ubushobozi bwo gutangura mu kibuga agahinduza system yose agatanguza abantu. Turabonye Argentine itsinda bivunye. Rero gushika muri finale nubwo bavuga ko Argentine ishobora kuba ihetswe na FIFA ndetse barashima FBI bavuze ko amakuru akavuga ko FBI nubwo gije perereza mu gihugu cya Amerika cyamaze gutangura perereza baraba yuko tamigendanire hagati ya Argentine ndetse n'umuyobozi wa FIFA bavuze yuko ishobora kushikira n'abahagarikizi bivanye n'izindi nduru zagiye aba ku nkino zuza Argentine n'ibindi bihugu ko nza yaridoze no musejiti ridoze ni Cape Verde chance ni ya Cape Verde cya gitsindo base kuri Argentine bako bakana Egypt natwe nkabiri byarabaye natwe twumva kandi kubirekera amabiri cya gitsindo cha ariko biba byararangiye mugabo ndikora kweka yuko Argentine iratsinda France comme kandi babona ko no muri Argentine nubwo biruka batumva bararusha ko barakoze cyane minosezo rero ndavuga niko navuga yuko kubganje ni jewe sifira ashobora guhindura ibindi hagati ya France n'igihugu ca Espagne dushobora kubona kimwe gihuriye n'Ubwongereza muri finale. So nuko rero ariko uko biri kose hagati y'ama ekipi 8 abiri arakina finale kipi imwe iratahukana igikombe. So tubashimire cyane kubandanya mukurikirana ibiganiro vya Life Media twizere ko atatwebwe nta mwebwe kandi atamwebwe natwe ntitwahaba. Tubashimire cyane wowe turakora subscribe komeza ubikore ubandanye kurikana ibiganiro byinshi bigenda bihaca ibiganiro vya sport ibiganiro vy'amagara y'abantu ama documentaire atandukanye yose aragenda haca. So ndagushimire buri Frit. Ndagushimiye cyane Sone kandi nibutse n'abo bantu yuko vuba cyane ugiye ko ibiganiro byinshi bitandukanye basanzwe bakunda byo mu kibano n'ibyo mu buzima busanzwe y'urukundo ibiganiro by'urukundo muzakibahereza wakoze cyane ntuzatanga ibiganiro by'urukundo nawe utari nta biganiro by'urukundo je ndokora kuko nanjye nta rukundo ndakora rero sinoja guhenda abantu atavyo ndakora ariko shango mwigisha ashobora kuba mwiza kandi nawe ukishwa tabaye n'ibikunda rega gwashotsa ngabya no kwigisha yifise mu gihe twiga twize mu shanke biga mu ishuri biratandukanye uri wabwira abantu ibintu ufitiye experience mu gihe ata experience afite mu by'urukundo nabonye abatipe bari hano bigisha urukundo atamararongo wakoze cyane ngira umunsi mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu turabakunda cyane bye bye hasta la vista ciao